Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'umunani. Ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo ugira umunani. Haravuga ngo nuko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba abo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no gushika ku iherezo ry'isi. No musi ndashaka kuvuga ku kintu tumaze iyindwi abo twari kumwe mu masengesho y'indwi, tumaze igihe twashimikiye ko cyane mu masengesho yacu muri indwi guhera kwa mbere. Numvise Mpwemu Yera andongora cyane ku kintu cyo gusengera inkomezi kugira ngo abantu b'Imana bahabwe inkomezi, gusaba Imana iduha inkomezi, Imana idushoboza. Twarafashe umwanya wo gusengera kuri kino kintu no gusaba Imana inkomezi, kuko iki ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Hari igihe uzohora ubona ugasanga abantu barabayeho mu buzima bw'igikristo, ariko abantu bakabaho ubuzima bw'igikristo bananigwa kandi baneshwa, atana rimwe baparvena canke bashika ahantu bahagarara ngo barushirize gukura no gutera imbere, bashike no ku rugezo rwo guhaguruka bagakorera Imana, kuko ari cyo cifuzo c'ijambo ry'Imana. Ako gasanga abantu babayeho ubuzima bwo kwama baryohererwa Imana, bakayishuhira, bakazimangana, bakaboneka mu rusengero, bakadisparesa, bagasenga ukwezi kumwe, bakiyabsenta amezi 3, bagashuhira ivy'Imana. Ugasanga urugendo rwacu rw'agakiza rimwe na rimwe ukabona ari urugendo rwacitse, urugendo no kwita une marche une marche iri émotionnelle y'ibigumbagumba. Ariko kimwe mu bintu uno munsi nshaka kuvuga nuko ibigumbagumba canke ibishobisho ntibishobora vyonyene kudufasha kujana n'Imana. Nta muntu kubera yashushe canke kubera ubugombe bwiwe bwinshi bimushoboza kujana n'Imana nkuko bikwiriye. Ariko kandi kugira ngo tujane n'Imana uko bikwiriye, Yesu amaze guha abigishwa biwe akabaha mission, akabaha umuhamagaro, akababwira ati mugende mu mahanga yose mushinga intahe muvuga ubutumwa bwiza, abantu bose mubahindura kuba abigishwa banje. Yesu abo yaremye, abo yakijije, yaduhaye mission, yaduhaye igikogwa, kandi ico gikogwa Yesu yahaye ubuzima bwacu akakiturungikamwo, akakigutumamwo. Yesu ubwiwe yarazi yuko ata muntu numwe ashobora kumubera umutemwe, ata muntu numwe ashobora gukora ubugombe bwiwe igihe cyose atabifashijwe nayo, igihe cyose atabifashijwe n'ubushobozi Imana itanga. Kuri uyu munsi ndashaka kuvuga ngo birabigora cyane, bizokugora cyane, kuko ibintu byose Imana yadusavye byo gutambukiramo vyiza, kuva mu caha, gukora ivyiza bivaye n'ico Imana ishize mu mutima wawe, n'ico ishize imbere yawe. Ivyiza Imana idutuma gukora mu gukunda abandi, mu kugirira neza abandi, mu kuvuga Yesu mu bandi, mu gushingira intahe Yesu mu bandi, mu kubwira Yesu abatamuzi. Ubuzima bwacu tumaze gukizwa, kimwe mu bintu Imana yaduhamagariye kuba abatemwa. Imana yaduhamagariye kuba abatemwa, Imana yaduhamagariye kuba ivyabona. Igihe cyose wowe ukijijwe hari ikintu uri kurakora ciza kijaye n'ivyo Imana ishaka, ico cyose uri kurakora ciza kikugira kuba umutemwa, kikugira kuba icabona, kigutuma abantu babibonye ivyo uri kurakora bashobora gukunda canke bagakurikira Imana yawe, canke bagahimbaza Imana yawe, kuko babonye ibikorwa vyiza turiko turakoreshwa, canke babonye ibikorwa vyiza turiko turatambukiramo. Ariko kandi Yesu mu gutuma abo yakijije akabatuma kuvuga ubutumwa bagakwira mu mahanga, Yesu yarabonye yuko ata muntu numwe ashobora gukora igikorwa ciwe mu nkomezi ziwe. Nico catumye abwira abigisha ngo nimugende murindire, kuko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Muri indwi turiko turasenga lendi naravuze canke kwa kabiri naravuze ngo iyo Mpwemu Yera tujeko birashobora kugira manifestation extérieure. Hariho ibigaragaza ko Mpwemu Yera yatujeko, nk'iyo tuvuze mu ndimi nshasha, nk'iyo twumvise umuriro w'Imana uducamwo. Hari igihe Mpwemu Yera yaje mu buzima bwacu habaho des sensations ziri physique canke ziri émotionnelle, ukumva hari kubohoka, ukumva hari gukira ubwoba canke agahinda, ukumva hari ikintu gikoretse muri wewe, ukumva hari ikintu gihindutse muri wewe, canke birashobora no kwimanifesta mu buryo bugaragara, ukabona umuntu yaguye hasi bivanye
na presence y'Imana ku buzima bwiwe, ni ukuvuga ngo ukubaho kwa Mpwemu Yera ku buzima bwacu burafise forme nyinshi zimanifesta canke uburyo Imana yimanifesta mu buzima bwacu. Ariko kimwe mu bintu vya mbere Mpwemu Yera iyaje mu buzima bwacu kigaragara, canke kimwe mu bintu vya mbere Mpwemu Yera akora mu buzima bwacu, sivyo bigaragara vyo hanze, ariko ikintu gikomeye Mpwemu Yera akora yaje mu buzima bwacu, aduha ubushobozi. Ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako. Rero kenshi ikintu nabonye, turashobora kuba twubatse ingo zacu, turabagabo, turabagore. Turashobora kuba turabajene, turiko turaca mu gihe kigoye, turi muri generation igoye, abajene mungana hari ibintu babayemo, hari amafuti babayemo, hari ubuzima babayeho. Ivyo byose muri abajene namwe birabakwega, namwe birabatanta, namwe murashaka kubibamwo kugira ngo muse nk'abandi. Ni umuntu wese ku myaka yiwe afise ibimugwanya n'ibimugerageza, n'ivyo Satani agerageza gukoresha ngo adetwize ubuzima bwiwe. Ariko nikiye kintu kinshoboza jewe kuba umuntu mwiza nk'uko Imana ishaka. Ndagomba kubwira no musi muri kino gitondo ngo ntibishoboka ko jewe canke wewe tuba beza muri standard canke mu rugezo Imana iriko iraduhamagariramwo kuba beza, kiretse Mpwemu Yera abidushoboje. Kenshi hari igihe mu rugendo rw'agakiza twifata nk'abantu b'inyakamwe, twifata nk'abantu bari bonyene, tukabaho tugerageza kugwana ngo duhimbare Imana, tukabaho tugerageza kugwana ngo dukore ivyo Imana ishaka. Ariko wagira gutya bimwe bikakunanira, bimwe ukabishobora. Twese igihe twakizwa turafise ibintu vyatworoheye kuvamwo no guheba, twatambukiramwo kera, kuko hariho ibintu vyoroha guheba juste kubera wadesize kubiheba. Twese ngaho Imana yaraduhaye ubushobozi buri mu bugombe bwacu, muri volonté yacu harimo ubushobozi. Mu bushake bwacu Imana yaratekeyemo ubushobozi, kuko aravuze ngo nshize imbere yanyu ubuzima n'urupfu, muhitemo. Mu guhitamo kwacu, mu mahitamo yacu hariho ibintu duhitamo tukabihitamo kandi tukabitambukiramwo, hariho ibintu vyakoroheye kuvamwo, hariho amadecision ufata ugaheba ibintu bimwe ugatangura ibindi bishasha, hariho amadecision ufata ugatambukira mu buzima bushasha, ibindi bintu ukabisezerera bikagushobokera. Ariko kenshi ikintu kitugora mu gakiza nuko iyo tubona yuko hariho ivyatworoheye kuvamwo, turababazwa cane n'ivyatunaniye kuvamwo, kuko tuza kwisanga tugerageza gukoresha ingufu twakoresheje ubwa mbere ariko bikatunanira. Ugasanga hari ikintu kimwe kimwe mu buzima cakugoye guheba canke kuvamwo, Imana yakwigishije ko ari icaha, utahura ko atari ciza, utahura ko ugomba kuvavanura naco, ariko mu nkomezi zawe ukagerageza kukivamwo bikanka kukivamwo, bigatuma rero utangura kwiyagiriza uti mbega kubera iki ibindi byose nabishoboye, iki kiriko kirananira. Ico cakunanira Satani akaza kucubakirako akagutera kwiyagiriza. Igihe cyose uje imbere y'Imana nk'uko mu masengesho ukumva wuzuye kwiyagiriza, kuko wumva umenga Imana naraye ndayihemukiye, naraye nsubiye muri ca kintu, naraye nkoze ca kintu, naraye nsubiye gukora kwa kuntu, naraye nsubiye gutukana, naraye nsubiye kwishura amajambo mabi umugabo wanje, naraye nsubiye kugira amajambo mabi umugore wanje, amumanura mukenge, amusuzuguza kandi nanavyihanye. Wazi imbere y'Imana Satani akaza akakongorera akavuga ati uje kubwira iki Imana ko waraye uhemutse. Ugasanga hari abakristo benshi bagenda na santima y'ubuhemu, hari abakristo benshi bagenda n'icimviro c'ubuhemu, c'uguhemuka. Iyo ufise mu mutima wawe icimviro c'ukuri umuhemu canke wahemukiye Imana, iyo hageze kuza imbere y'Imana canke ukaza gusenga birakunanira gusenga, kuko Satani akoresha icakunaniye kugira ngo agutere kumva kutemewe n'Imana, kuko Satani akumvisha yuko Imana idashobora kukwakira wasubiye gukora canke kugwa mu kintu wamaze kwihana. Ugasanga rero umuntu abayeho yigwanako, yigeragereza, avyuka, ahaguruka, agwa, avyuka, akoresha ingufu ziwe, akoresha ubwenge bwiwe. Ugasanga abakristo bagenda nk'uko umenga n'abantu b'inyakamwe, nk'uko umenga badafise Imana. Nigeze kuba mfise umugenzi twakirijwe periode zimwe, yari umuntu mu buzima bwiwe yari yabaye umuguruguru cane, yabaye vraiment umuguruguru mu buzima bwiwe, hama akirijwe vraiment
arakizwa vraiment arakurikira Yesu, agira igishika cinshi ca Yesu, agakunda Imana, agakorera Imana uko uravyumva. Ariko rero muri urwo rukundo yakunda Imana no muri uko kuvuduka no muri ivyo bintu byamubonekamwe no muri iryo shaka ry'ivy'Imana, haragaragara mu buzima bwiwe impinduka vraiment iboneka ko ari umuntu yahindutse, ari umuntu vraiment abantu bose urabizi ko abantu bacavuga ngo naka yarakijijwe. Ariko rero haba ikintu camunaniye guheba citwa itabi. Itabi riramunanira guheba. Yari umuntu mu mwanya muto vraiment agapake yagakonsoma mu gice c'umunsi, anywa itabi ryinshi cyane, kandi natwe muri miliyo yacu bikadushoka kuko twe twari dukijijwe, tukumva umenga aratumara amazi, kuko wazubona yagiye ahantu akarivumbura canke akaja muri toilette akagaruka mota itabi. Muravyumva yuko rero muri club y'igikizwa turamumasaka bene uwo muntu, hari ukuntu abantu bakuraba, hari abakumuhanga profesi, hari abagutera ikijambo, monde y'abakristo ni danger. Uko uravyumva, ariko mu mutima wiwe akagira vraiment agahinda k'iryo tabi ataparvena guheba. Akamarika aravuga ngo je ibindi bintu byose narabihevye, ibindi bintu byose byaranyoroheye guheba, ariko itabi rirananiye guheba. Aragwana n'ikintu c'itabi, uravyumva, natwe tumutunguko ariko tutamuryoherewe. Ariko igihe kimwe mu masengesho yiwe vraiment amaze igihe ariko arasengera ico kintu yari yahagurukiye ikintu c'itabi, yagisonzeshereje, yagize gute, yatabaje Imana. Twari tumaze igihe twaronse umushitsi yatwigisha kuri Mpwemu Yera, amaze igihe ariko arasaba Mpwemu Yera mbohora ubushobozi bw'itabi minkomezi igihuguheba itabi niki. Umunsi umwe aja muri toilette nkuko yari asanzwe. Ico gihe twebwe twari twaraye iwabo, twari tukira abajene, twarigira mu bikorane hirya no hino, twapfa aho turaye. Hari igihe abantu b'abajene twabita kera abadezos barabarani, uravyumva, n'abantu bagenda ntumenya aho baza kuryama, bakaza kuryama aho buza kwira bageze. Hama umunsi umwe yinjiye muri toilette turaho, yaratevyeyo vraiment, ariko avayo, uravyumva, yari umuntu mu bisanzwe yari abantu bateba muri toilette, niko yari muri babandi batebayo. Agiye muri toilette atwara igitabo, ariko tukamumva ariko arasengera mu cumba, ariko tukibaza ko ari vya bindi vyiwe birateba. Uravyumva, arasoma igitabo canke ariko arasenga. Ivyo byose nanje yaba nteba sinobora bene ico gikorwa nkorerayo. Uravyumva, arasenga, ariko asohoka adushingira intahe. Yaragiye kunywa itabi, yumva ubushobozi bwa Mpwemu Yera buramufashe, afyonda ipake yiwe yose y'itabi, arayifyonda. Yumva hari inkomezi zamujemo, arafyonda itabi ryiwe, atangura rero gusenga, kuko yarumva ko ikintu kibaye ari ikintu adafitiye control. Yarumva ko ari ikintu, si kuvuga ngo ni ikintu we yadesize ngo ndarihevye, ariko yumvise ahawe inkomezi ararifyonda. Guhera uwo munsi uwo muntu yarahevye itabi definitivement, ntitwasubira kumubona anywa itabi mu buzima bwiwe. Uravyumva, ntiyasubira kubaho yiyagirije. Ariko kandi ndaje kuvuga ngo Imana ishimwe cyane, kuko hari ubushobozi bwa Mpwemu Yera budushoboza n'igihe tuba twananiwe. Yaravuze ngo niyabaza ko muzohabwa ububasha, muzohabwa ubushobozi. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo ntituri twenyene, ariko hari ubushobozi bwa Mpwemu Yera buza mu buzima bwacu bukadushoboza na vya bikorwa vyiza bitunanira, na vya bikorwa vyiza bidutera ubwoba, na vya bindi vyama biturega, na vya bindi vyama bitunesha. Ariko ngo uwo Mpwemu Yera niyabaza ko muzohabwa ububasha, igikenewe mu buzima bwacu nukuba conscient et consciente, no kumenya neza ngo hariho umufasha dufise yitwa Mpwemu Yera, kandi uyo y'intervena mu buzima bwacu muri dimension, y'intervena mu buryo bwa puissance. Mpwemu Yera ntaza kutudigadiga no kudutwenza. Yesu ntiyavuze ngo niyabaza ko muzokumva affection. Mu bintu bimugize Yesu yavuze inshuro nyinshi, yavuze ngo niyabaza ko muzohabwa ububasha. En d'autres termes, muri uru rugendo rwacu rw'agakiza twarahawe icankenegwa kidufasha mu gihe twebwe tudashoboye. Nico gituma uno munsi muri kino gitondo ngomba kubwira ngo ntugomba kwibona nk'umuntu ari wenyene muri responsabilité. Hari abantu mufisi ivyo muri ko murasabwa, hari abantu mufisi ivyo muri ko muratumwa, hari abantu uyu munsi uravyumva ufise inzoya uri kurarera, ushobora kuba wavyaye n'abana b'intahekana bakurikirana cane, ariko ukumva mu buzima bwawe nturibaza kuzoba à la hauteur, ntiwibaza kuzobishobora.
uyu munsi ndaje kubabwira ngo nta kintu na kimwe cyo mu buzima bwanje ntahora nitega ko Mpwemu Yera azokinshoboza icyo ari cyo cyose. Niyo mba numva umenga tashi iragoye, niyo mba numva umenga responsibility iragoye, niyo mba numva umenga ico ndiko ndasabwa kiragoye, niyo mba numva umenga indota Imana iriko iranshiramo ziraremereye, iminsi yose ikintu kiza mu vyimviro vyanje nama nibuka ngo hariho Mpwemu Yera azonshoboza. Sivyo abantu b'Imana, sivyo? Haleluya. Luka igice ca mbere ku murongo wa 34. Fisto adusomere Luka igice ca mbere ku murongo wa 34. Ingene umarayika yabwiye Mariya, murongo wa 34 no murongo wa 35. Mariya abaza umumarayika ati, ivyo bizobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati, Mpwemu Yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu, nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bizogenda gute? Igihe Mariya yamara kumva ubugombe bw'Imana ku buzima bwiwe, yumvise ivy'Imana ishaka bitari muri kapasite ziwe. Arabaza ngo bizogenda gute? Ni gute umuntu yovyara adafise umugabo? Ni gute umuntu yovyara adahuye n'umugabo? Ni gute mpawe ijambo ko nzovyara ntazi icitwa umugabo? Koma ndakunda iyi nyifato canke iyi attitude ya Mariya, kuko yarabajije iki kibazo Imana ngo koma gute, bizogenda gute, bizoshoboka gute. Kenshi Imana irakomunika mu mitima yacu, nko muri iyi minsi turi mu masengesho, ndashaka ko mukibera amaso iki kintu. Hari abantu Imana mu masengesho iriko irabarongorera mu bintu bindi bitandukanye n'ivyo mwari murimo. Hari abantu Imana iriko irakomunika muri iyi minsi y'amasengesho ibintu bishobora kuba bitandukanye n'ivyo baba bibaza. Ariko kumva ikintu Imana iriko irakubarira, icimvira Imana iriko irakomunika umutima wawe, ukumva kirakurengeye, ukumva ntubona mu buryo bufatika, mu buryo bwumvikana, ntubona ingene ico kintu uzogishira mu ngiro, ntubona ingene uzogishitsa. Ariko ndaje kuri uyu munsi muri kino gitondo kubibutsa yuko tutari twenyene. Bwira umwicaye nti nturi wenyene. Hari igihe Imana ikubwira ibintu ugacuraba ku mafaranga ufise. Hari igihe Imana igukomunika ibintu ugacuraba ku mashuri ufise. Hari igihe Imana igukomunika ibintu ugacuraba ku bukerebutsi bwawe. Hari igihe Imana igukomunika ikintu ugacuraba toujours y'Imana itubariye. Ikintu ca mbere Satani akora yoriente ivyimviro vyacu kuraba mankuma zacu, kuraba faiblesse zacu, kuraba limite zacu. Muri iyi minsi turiko turasenga dusaba Imana inkomezi, naravuze ngo Mana undinde, kuko twese turafise ingene twarezwe, turafise culture twakuriyemo n'indero twahawe. Ico ni ikintu kitugize, biragoye kenshi kuntandukanya n'ingene narezwe. Kandi kigira kabiri biranagoye no kuntandukanya n'ivyambaye ko mu buzima. Experience zanje, ivyo naciyemo vyiza na bibi biranyempacta, birafise trace vyashize mu buzima bwanje. Uko tumeze kenshi n'ibintu vyikoze mu gukura kwacu bivaye n'ivyo duhura, n'ingene baturera, n'ingene batwigisha. Ugaca usanga imico yacu n'indero yacu n'ivyo twabayemwo ni bimwe mu bintu bishobora kutubera blocage. Kuko iyo Imana ije kuvuga ntivuga nk'umurundi, kandi iyo Imana ije kuvuga ntivuga nk'iyakomeretse, ntivuga nk'iyanezerewe, nk'iyababaye. Iyo ije kuvuga ize kuvuga nk'Imana. Rero kenshi iyo Imana ije kukubarira ikintu, hari igihe ikubwira ikintu ugasanga iguhamagariye, uravyumva ikintu wewe uko wiyizi ukabuzi ko ico kintu atacu ushoboye. Hagutevye Imana ngo uyibwire ngo kumbure Mana urihenze, kumbure uguye kuri adresse itariyo canke muri GPS yawe yaguhenze, Mana ngiruje kubabanyi. Haguhaririza Imana, ugomba kuza muri iyi attitude yatumye Mariya avuga ngo bizogenda gute. Amaze kumva ico Imana imuhamagariye, yarabajije ikibazo aravuga ngo bizogenda gute. Ntiyavuze ngo nibishoboka, ntiyavuze ngo reka ngo bontwenga, ntiyavuze ngo mu mico bazovuga ngo ndumugore yasambanye, ntiyavuze ngo bazovyibaza kwiki, ntiyavuze ngo Yosefu azohava mheba, ntiyavuze ngo abiwacu bazonta, kuko bari mu mico umukobwa atwaye inda yaja guterwa amabuye ahantu akaba mu bisagara akazovyarira hirya, abana babo bakavukira ahantu bizarre. Ayo mariske yose siyo yazanye imbere y'Imana, ariko ntiyaravye ivyo, ariko yarabajije umumarayika ngo none bizogenda
gute. Iyo turabasitwaye b'ubwami bw'Imana tugomba kwibangikanya iki kibazo igihe cyose Imana iriko iradukomunika volonté yayo. Sinkeneye guteba ndayihaririza, ahubwo nkeneye guteba ndayibaza ngo Mana ico uri kurambarira kizoshoboka gute, kizokunda gute, uzogikora gute. Kuko Imana ntidebagura. Imana si umuntu aborewe ariko arataha agenera arimba yewe naragowe. Imana si wa muntu wo mwijoro atasha aborewe yicako. Iyo Imana ivuze, muco ivuze kirimo ubushobozi, muco ivuze kirimo ubwenge, muco ivuze kirimo ama ingredient yose atuma gishobora kuba possible. Ikiba gisigaye muri equation y'Imana ni obedience yawe. Unashima sina equation kuko niyo utumviye ihagurutse uwundi akagikora, wowe ikakureka. Yesu ashimwe cyane kuko atari umukene w'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iyo turiko turaza imbere y'Imana dukeneye kumenya ngo Mana gute. Yesu ashimwe cyane. Gute Mana ugomba ko ndabikora, gute bizoshoboka, gute bizocahe, bizogenda gute, bizokoreka gute. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Gute. Hari abantu akubwira akagushinga intaka avuga ati jewe nakuze ntakundwa, numva ari kibazo, ni gute ndubatse, ni gute nshobora gukunda umugore wanje, ni gute nshobora gukunda abana banje, ikintu kiranteye ubwoba. Bantu b'Imana ndagomba kugira ngo Imana nidushoboze igikorwa cyose ciza. Reka kurabira muri kahise kawe ivyo uza gushobora uyu munsi. Reka kurabira muri qualification zawe ico uza gushobora umunsi. Nimba Imana igushize imbere ya responsabilité, nimba Imana igupositionye mu kibanza, nimba Imana igushize imbere, nimba Imana ikwemereye, ndagomba ngo mwige kumenya ngo hariho grâce y'Imana ku bantu bubatse ingo, hariho grâce y'Imana ku ba jeunes célibataires, hariho grâce y'Imana kuba adulte célibataire. Mu bintu byose urashobora gushira amaso kuri faiblesse cyangwa ugashira amaso kuri koma. Wamara kubaza Imana ngo gute, nayo ikakubwira ingene izobikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni bande bumva ico ndiko ndavuga muri kino gitondo. Ici Imana iriko irakubwira cyose ciza ugomba gukora, ugomba gutambukiramo. Imana yakubwiye ngo babarira. Reka nshiro distinction. Hari ibintu tudakeneye kumenya ubugombe bw'Imana kuko Imana yatubwiye ko ari byo dukwiye gukora. Imana yaratubwiye kubabarira. Ugomba gutangura gusenga ukinjira muri processus yo kubabarira umuntu wari wese yakubabaje kuko Imana yarakubwiye ngo babarira kuko nawe warababariwe. Ariko hagutangura kuraba ivyo umuntu yangire ngo shango jengo nujya ngo numubabarira. Sishaka gutangura kwimvira ico yankoreye, ariko ngomba kwimvira iyo Mana iri kirambarira kubabarira. Hama ndayitumbere nabwiye ngo Mana ni gute uyu muntu ushobora kumubarira yankoreye bijya. Iyo Mana uko ndayitumbere iraza kumpa ubushobozi, iraza kumpa inkomezi, iraza kumpa grâce, iraza kumpa impuhwe n'imbabazi zayo kuko yo n'imbabazi iraza kunkomunika nature yayo. Hama inshoboze gutanga imbabazi, hama ntambukire mu bugombe bwayo. Haleluya. Ntafise ivyitwazo byo kutabikora ariko mfise inkomezi zose itanga zo kubishobozwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nico gituma abantu b'Imana dusenga. Iyo tuza mu masengesho nk'uko tuba turi mu minsi 40, kimwe mu bintu Imana idukorera, reka ndababwira ikintu kimwe kizokwipasa. Hari abantu turi kumwe mu minsi 40 igiye guhera muzokumva mukumbuye amasengesho. Hari abantu turi kumwe mu masengesho Imana yamaze gupanura ubuzima bwanyu bwo gusenga. Ubuzima bwanyu bwo gusenga burahindutse kuri benshi muri mwebwe. Mugiye kuba abantu no muhira uri wenyene uzobusenga no muri rukaka abantu bakaza kubaza ngo nibiki vyabaye. Kubera iki abantu b'Imana? Kuko ni wamarana gatatu hari ico watakaje uzokumva ko ubuzima bwawe butanguye kuba different. Je ndagira sport. Iyo nahagaritse kugira sport nkatwagwa cyangwa nkafatirwa nkamara n'iminsi mike mu ndwi hakaba hindwi ata sport nakoze, umubiri wanje uranyibutsa ko hari ikintu kibuze. Kuko umubiri wanje uramaze kumenyera umwimenyerezo wawo kandi uramererwa neza iyo nagize sport. Niyo wimenyereje kuganiriza Imana, ico kintu meze nk'ugitakaje, muscles zawe zo mu buryo bw'impwemu zirareklama prière. Ukumva urakumbuye Imana,
kumva urashaka kuvugisha Imana, ukumva urakeneye agacoin kawe kari calme kugira ngo wibwirire Imana, ukumva woza ugaparika imodoka nk'atani ikorane kihari ukaza kwisengera wenyene nimba muhira utari yaleze. Kubera iki? Kuko iyo wamaze kumenyera kuvugana n'Imana, ico ideploya, icirekura ku buzima bwawe, icisuka ku buzima bwawe, ushobora kuba utakiza umwanya uri kura kibenefisia, ariko ugatangura kugiha agaciro umwanya utakigifise, ukavuga uti bwa bundi mu masengesho hariho ikintu kidasanzwe muri presence y'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Cyo gituma profesi ya Joel yavuze ngo Imana igiye guhagurutsa abasenzi benshi muri ishengero, nanje ndayemera mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Kandi tugiye no kwagura cercle yacu y'aba intercesseur, kuko ngaha anya hari abantu benshi nabonye ko bafise impwemu yo gukunda kuba imbere y'Imana no guteba no kurindira imbere y'Imana no kuba imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwitegure mu minsi iri imbere turagomba kubakira 40 jours iheze tuzoja tubakira. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi igihe cyose turi imbere y'Imana turahabwa izo nkomezi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Rero iyo dusenga, umukristo adasenga, Imana irabura uburyo bwo kukwekipa no kuguha izo nkomezi. Imana ntayigusanga, inkomezi ntizizogusanga ku izuba uri kurirukanka wakubititse, uri kuratora amasolution yawe y'igipagani. Uravyumva? No. Ariko kandi muri ubu busabane bwawe n'Imana no kuba imbere y'Imana no kuba mu nyonga y'Imana, ni Imana izikagusanga n'igihe itarakwishura ku bibazo biguhagaze imbere, ikaguha inkomezi zo kubicamwo, ukumva ntibiguteye guhungabana, ariko ukumva uraremye utazi igituma uremye. Rimwe ukibaza utegaje nasaze, ndashobora kurema kandi ibintu bimeze gutya, ama échéance ari imbere yanje, amatariki nayahawe, convocation narazihawe, ibiki ikintu cananiye, ariko ukumva hariho kuzigama kw'Imana, ukumva hariho conviction ufise. Nico gituma avuze ngo nimwagenda murindire gushika, uravyumva uwo Mpwemu Yera abaje ko. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo soyez remplis du Saint-Esprit, ni kintu cama kiri renouvelé, ni kintu cama gisubigwamo, si kintu gikogwa une fois gusa. Ariko muri communion, mu busabane bwanje n'Imana, kimwe mu bintu Imana irekura n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Luka igice ca 10 ku murongo wa 40, Luka igice ca 10 ku murongo wa 40, ni inkuru dutanguye iminsi yacu 40 y'amasengesho twahagaze ko. Luka igice ca 10 ku murongo wa 40 yari inkuru ya Marita na Maria. Luke 10:40. Ariko Marita ahagarikira umutima kuzimana vyinshi, aramwegera aramubwira ati, mugenzi, nibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikogwa, nuko mubarire amfashe. Haleluya. Twatanguye amasengesho tuvuga ku nkuru ya Marita na Maria, ingene Maria yicaye ku birenge vya Yesu, ariko ingene Marita wowe yashize importance gukora, guserva, gukorera Yesu kumuzima. Igihe yaza kubwira Yesu ngo mbega wowe ntiworungika mwene wacu akaza kumfasha, Bibiliya itwereka Marita nubwo yari umukozi, yarakoze arashika ahantu arananigwa, yarakoze arashika ahantu adashobora gushitsa ivyo yihaye n'ivyo yitumye gukora. Kuko mu buzima bwacu nubwo dushobora kuba turi abantu bashoboye, abantu b'abakozi, ndashaka kubwira ngo ishaka ryonyene ntirihagije kugira ngo urangize ivyo uri kurakora, canke urangize canke ushitse inshingano canke ivyo wiyemeje mu buzima. Hari abantu bibaza yuko zele ari ikintu conyene gikwiye. Ishaka, ndashobora kugira ishaka ry'igikogwa ariko nkabura inkomezi z'igikogwa. Kuba mfise inkomezi kuba mfise ishaka ry'igikogwa ntibisinyifia ko mfise inkomezi z'igikogwa. Marita yari umukozi ariko arashika ahantu atishoboza. Yesu aramubwira ati, wowe uriruhisha, urirukanka, tu t'agites, tu t'inquiètes pour rien. Ivyo uri kurakora, uruhagarara urimo, ingene wirukanka, ingene ugerageza ibintu byose, ivyo byose uri kubikorera rien, uri kubikorera ubusa. Ni gute ushobora kubwira umuntu ariko arakora yuko icu yaciwe ari icubusa? Nuko Yesu yarazi yuko quelque part hariho ibintu
ibyo ari byo byose mu buzima bwacu duhaguruka gukora, ariko hagakenerwa yuko nayone yenjekitamo igitoro cayo, bigakenerwa yuko n'Imana nayone iduha inkomezi zayo kugira ngo dushobore kurangiza ibyo turiko turakora, kuko rimwe na rimwe kenshi mu buzima dufise estime de soi iri exagere, turi over confident. Hariho abantu usanga bifitiye confiance cyane birenze. Ndamaze guhura n'abantu mu buzima baba desu kuko bagize échec, kuko tellement ibintu byose bakoze mu buzima byarabahishije, ibintu byose bakoze mu buzima byaraciyemo. Yamye mu ishuri ari brillant, amaze guheza amashuri yaciye aronka akazi keza, amasosiyete akamugwanirira, ukagera ahantu ukumva yuko wewe uri umuntu kanaka, bikanakubaka ku rugezo aho wewe wumva yuko wikwije ugacika akamana kawe, kuko wakuze utazi icyo arico échec. Ico ukoze ko gicamo, ico ukoze ko kigenda gute, bigakrea confiance muri wewe. Biri important ko tugira confiance muri twebwe, ariko kandi biri dangereux iyo dufise iyo dufise excès ya confiance muri twebwe, ico gihe ducika imana zacu. Kandi yubaye imana yawe, imana iyo mana irayikubita ikayishishura, kuko imana ata muntu n'umwe bazosangira icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Nimbara abantu nabonye bagoye gufasha no kuhoreva, n'abantu bananiwe n'ibintu bazi ko bashoboye. Iyo uhuye n'umuntu ananiwe ikintu yarasanzwe azi katonanirwa, biragora kumuhoreva, kuko ico yubakiye ku buzima bwiwe bwose kiba kimeze nk'ikintu gejeje guhenuka. Abahejeje kudekuvura iyindi image yiwe atari bwabone, yitwa ngo ndi faible. Ndagomba kukwibutsa ngo nubwo Imana yaguhaye ubukerebutsi ikaguha ubwenge, ntucike imana yawe. Nubwo Imana yaguhaye ubukerebutsi ikaguha ubumenyi, ndagomba wame wibuka yuko ico ufise ari Imana yakiguhaye, kandi umviriza, ugomba kwiga kudepanda kuri iyo Mana, kuko igihe cyose ushobojwe niyigushoboza. Wavutse woroherwa n'ibiharuro, ntibigeze ugira cours d'histoire nkanje. Ntibikwiye kugutera wowe kumva ko ukwiye kuraba abandi nk'abantu bari inférieur, hama ngo wowe ingabire Imana yaguhaye igutere kugira ubwibone, kuko ingabire Imana yaguhaye ni Imana yayiguhaye. Ntaho wabirondeye, ntaho wabiguze, ntaho wagiriye entraînement, ariko wisanze ufise facilité mu bintu. Hariho abantu uyu munsi iyo bicaye ngaha babona ahantu hose hacafuye hashisha. Kubera iki? Kuko bafise creativité, bafite na décor muri bo. Jewe iyo ndaharavye naho bakora umenga ni sawa. Ivyo wobona jewe ntabasha kubona, nuko bijaye n'ikintu Imana yaguhaye kavukire. Ariko kandi ico Imana yaguhaye kavukire ntikigomba kugutera gukengera canke kumva kuri superieur, ahubwo kigomba kugutera kudepanda ku Mana no gushimira Imana ifise ico yaguhaye itahaye abandi, kuko yaguhaye don yo kubona canke ikaguha creativité canke ikaguha ubuhinga. Uravyumva, nta kintu na kimwe wowe ufise waguze, nta kintu na kimwe wowe ufise. Hari ivyo ufise abo muvukana mukurikirana une année juste, atani ivyo bafise nuwo mugabane ntaho bafise, ni ingabire Imana yaguhaye. Ariko ingabire Imana yaduhaye zidutera kwadoha iyo Mana nyene ingabire, kuko twebwe ntituri Imana. Ivyo nabitahuye, utahura ko ibintu byose utabishobora, kuko hari abantu Imana yahaye capacité bakaba abakozi bakomeye muri bimwe, ariko kuko bahawe kuba abakozi bakomeye muri bimwe bakaca bashaka kwambrasa n'ibintu byose, kuko muri bo buzuye kwiyemera ku buryo bashaka gukora ibintu byinshi. Aho guhera umunsi watanguye kugumbira ibintu byinshi, niwo munsi watanguye kweshuwa, kuko utahamagariwe byinshi, uhamagariwe bike, ibindi abandi bakabikora, kuko nturi Imana. Yesu yarabwiye Marita ati, Marita uriruhisha ukitabura kugubusa, ariko mwene wanyu yahisemo umugabane atazokwakwa. Marita, Marita, raba n'ivyo wihaye birakunaniye guheza. En d'autres termes, urakene nawe wo kwicara aho mwene wanyu yicaye, ukanyumviriza, ukanyakirako, kuko ni jewe nshoboza uri karakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndakeneye Imana mu buzima bwanje. Domene yose urimo urakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, kuko
ukororanirwa kwawe bishingira intaho ubwami bw'Imana, ukweshuwa kwawe bigatuma abantu bakekeranya ku Mana wakurikiye. Igituma Mpwemu Yera yaduhawe nk'ishengero ni kugira ngo ashobore kuduha kapasite yo guhangana n'ibitugwanya muri ubu buzima tudashobora guhangana navyo mu mubiri, ariko dukeneye uwo Mpwemu Yera kugira ngo abidushoboze. Haleluya, amina. Ushobora kuba uheruka gupfakara ukavuga ngo ngo nzobuwande ko nabaye umupfakazi. Reka nakubwire umupfakazi uri hano hantu uheruka kubura umukunzi wawe, reka nakubwire ngo Yesu arahari, azogushoboza, azobigushoboza, azokubera inkomezi. Nturabe wowe wabuze, uravyumva, ariko kandi nturabe n'uwo muvyeyi wabuze wa mwana, ariko raba uwo yavuze ngo nzobaha ubushobozi. Mpwemu Yera niyabaza ko azobaha ubushobozi, hariho gushobozwa. Bwana sifiwe sana. Haleluya, amen. Urashobora gusoma muri Abikorinto ba kabiri igice ca 3 ku murongo wa 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano risha. Garukira aho hantu. C'est lui qui nous a rendu capables d'être des serviteurs de la nouvelle alliance, des ministres de la nouvelle alliance. Niyo yadushoboje, niyo idushoboza. Mu bisanzwe twebwe nitwoshobora kuba abakozi b'Imana, twebwe nitwoshobora kubakorera no kuronka ivyo tubagaburira, twebwe nitwoshobora kuronka ivyo kubahanuza no kubasengera no kurekura ibitangaza ku buzima bwanyu. Twebwe ubwacu ntavyo twoshobora, ariko c'est lui qui nous a rendu capables. Iyo wumva hari umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe, iyo wumva hari ikintu Imana iri kirasunikira umutima wawe gukora, ndagomba kukwibutsa yuko c'est lui qui nous rend capables d'être des ministres. Haleluya. Nta na rimwe mwaba Kristu bantu b'Imana mukwiye kwaborda forme nimwe ya responsabilité mu buzima bwanyu avec frayeur. Nta na rimwe mukwiye kwinjira mu kintu mwibaza ngo mbega ngo nzobishobora. Kuko utanguye kwibaza ngo uzobishobora, wewe uba uri kuraba hatariho, ariko nimba ari we yaguhamagaye uvuge ngo azonshoboza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usomye Abakolosayi igice ca mbere ku murongo wa 12. Abakolosayi igice ca mbere ku murongo wa 12. Mushime data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umwandu wo mu muco. Haleluya. Mushime data wa twese yagize gute? Yabashoboje kugabana canke kuragana n'abera. Haleluya. Mu muco. Ni wadushoboza. Dushime data wa twese kuko ari wadushoboza no kuraganwa. Ni wadushoboza bantu b'Imana. Kuri uyu munsi ndaje kubabwira ngo ni wadushoboza. Narigeze kubaho mu buzima hari ibintu nshoboye mu myaka nk'ine y'agakiza bintera kugira ubwibone. Nari mfise ubuzima bwo gusenga, mfise inyota y'Imana. Igihe cyose hagira umuntu aza kumpanuza, ndibuka umugenzi twabana epfo y'iwacu, irambaza ngo wowe misi yose wama uri bien, ngo wowe nta nemwe tukumva ufise intege nke, wowe umenga wama wahagaze, we nta nemwe tukumva ahubwo wowe wama uri kurafasha abandi. Harageze igihe je mu gakiza ndadevelopa ikintu mu myaka yanje ya mbere y'agakiza c'ubwibone, kuko je narakijijwe nca ndakizwa nyene apana ibintu byo kumelange. Rero igihe cyose nahura n'umuntu afise ibintu ataraheba, naramusambura vraiment, narumva umenga bigenda gute. Hama rero bishira muri jewe ikintu cyo kumva ko jewe ndahagaze. Nari mfise ubuzima bwo gusenga, mvyuka nkasenga, nkirirwa nkasenga, nasomya Bibiliya nkayitangura nkayiparkura, hagira gute umunsi umwe Imana igomba kunyigisha imera nk'izimije ubuzima bw'amasengesho yanje. Kandi naza natanguye kuba umuntu avuga ubutumwa, ariko nkumva sinkishobora gusenga. Naja gusenga nkumva ntacu mfise cyo kubwira Imana. Naja gusenga nkumva ntacu Imana iri kirambarira. Banshira kuri podium ngo nigishe, nkaja kurondera amaverse ngo nsome, nkumva Bibiliya ntacu iri kirambarira.
hari igihe Imana iriko iraduha amajambo Bibiliya zikagira ubuzima kumva hari amajambo Imana umenga iriko iriburura iriko irashira habona ukumva ari iriko iravugana hariho message iriko iragukomunika numva iyo communion n'Imana irabaye coupe ntangura kubaho ubuzima bwo kwiyagiriza kuko abantu bari bafite ico banyitezeko ariko ntashobora kubabwira ko ndi mu ntege nke kuko je ntaremwe nigeze ngira intege nke rero c'était interdit ngira experience mbi hafi umwaka n'inusu mbayeho ubwo buzima ataca Imana imbwira ntasenga hamwe numva ko naguye hamwe numva ko ndi umupagani hamwe bisigaye binanira uravyumva bakama nkigisha bampa nigisha sinashobora kuvuga ngo navyo nshoboye canke ngo nkwepe uravyumva nari ico gihe nari ntanguye kurongora urwaruka nategezwa kwigisha muri iyo minsi narigisha nkasengera abantu bagakira nkigisha abantu bagafashwa muri iyo minsi Imana irankoresha nanje iranyereka ko iriko irankoresha ariko Imana inzana ahantu ho kunkeburira ambwira ngo umviriza wewe ntuzusubire kuzuracira imanza abantu banje ivyo ndagushoboza ivyo ushobora nimba usenga nimba usoma ijambo kurusha uko abandi babikora ntibikwiye kugutuma wowe ugira ubwibone ahubwo bikwiye kugutuma uca bugufi kuko ivyo wari umaze igihe ushobora nije nabigushoboje la preuve umaze igihe atavyo ushobora siko rero ntusubire kwigira kandi kantu umunsi vuba n'ukuri ndaca bugufi ndavuga nti Imana n'ukuri umbabarire nico gihe Imana yanyigishije uwo mwaka ikintu gikomeye sur la grâce de Dieu kuko kenshi mu buzima iyo ufise ikintu ushobora uhakwa kwibaza ko uri special waraba bo biriko birananira ukabarabana ijisho ry'urubanza no kubacinyiza kuko wibaza yuko wewe uri special naraganiriye n'umwana akuze w'umukobwa Imana yaramugiriye neza mu buzima bwiwe arambwira ati pastor je nakuze mu buzima ndi umuntu afise réussite idasanzwe kintu cyose nakora caragenda gutyo nari mfise ubwenge budasanzwe mu ishuri ariko haragera igihe mu buzima bwanje bw'amashure haragera igihe mera nk'umuntu agonze imoteri ntanguye umwaka wa kabiri wa universite ibintu byose ncika umuntu ameze nk'ikijuju kugeza naho famille yaragerageje kwimfasha barantwara mu mahotrete nkaya y'abakatolika barantwara mu biki kugira ngo bamfashe barabe ikintu cabaye ebana ndacika umuntu atakintu na kimwe yumva ndatakaza amakapasite yanje nta kintu cari carabaye mera nk'umuntu agonze imoteri ikwico kintu camba ko nkumva sindiko ndasimira matière ndiko ndananirwa mu ishuri niko vyagenda bindetruiza ndaja muri depression kuko sinigeze mbaho mu buzima hari ikintu na kimwe kinanira ati ico gihe rero niho natanguye kurondera Imana ico gihe niho natanguye kwiyumvira ku Mana ico gihe nico natanguye guha ubuzima bwanje niha Imana muri ivyo bihe nariko ndacamwo ntangura kumenya Imana ubu unyana umuntu afise impact ikomeye ku buzima bw'abantu ariko Imana yarapermise yuko aca ahantu mu buzima bwiwe aho yariza yuko atari igitangaza ariko yo yari igitangaza hariho abantu uyu munsi ushobora kuba kuri experimenta ama esheke canke kunanirwa mu bintu utokwibaza ko niwemwo atari kubera Imana ikwanka ariko Imana ije kugukebura kugira ngo ikwibutse yuko haleluya ivyo wahora ushobora ivyo usanzwe ushobora wowe si ukuri gitangaza ariko yo nuko ari gitangaza yaguhaye ingabire kabiguhamo ubukerebutsi n'ubwenge niyo yakugize ubudasanzwe kubw'ivyo rero ni idasanzwe wowe urasanzwe haleluya Yesu ashimwe cyane ibi rero bitahura mu buzima bwawe wiga ikintu bita kudepanda kuri Saint-Esprit. Monsieur le directeur, monsieur la DG, monsieur quoi, madame nde uriwe wese sha nawe udandaza itomati nta hantu na hamwe Mpwemu Yera adashobora kuguhera grâce nimbura umwana wiwe
wamukurikiye wamwizeye muco ukora cose Imana ishobora kukiguheramo puissance ukaresista ibihe bibi ukaresista ibihe vya crise financière ukaresista ibihe vyo guhamwa ukaresista ibihe bitameze neza mu isoko ukaresista ibihe isi itameze neza ukaresista ibihe vy'ingwara haleluya ugashobozwa ariko ngenda kubwira ngo naho ufise diplome imeze gute ukaba ufise capacité zingana gute ukaba uri inde ufise titre ingana gute ngenda kwibutse ngo iyo titre ntigupriva ya necessité ufise y'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Abaheburayo 11 ku murongo wa 11. Gansome imirongo ibiri ya nyuma za kurangiriza. Abaheburayo 11 ku murongo wa 11. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ariyo kwizegwa. Subiramo uti ukwizera niko kwatumye Sara asama inda igihe yarashaje. Mu yandi majambo gashengero ry'Imana Sara ntibyashoboka ko asama. Logiquement parlant Sara ntibyashoboka ko asama. Ariko ukwizera kwaramushoboje. Ngomba kukwibutsa ndangiza ngo hariho gushobozwa. Papa mama jeune uwari we wese ukuri ko hariho gushobozwa. Wowe uheruka kubura umuntu akomeye hariho gushobozwa. Wowe uheruka kwinjira muri chômage utakaje akazi ufise amangagement y'amadeni muri banke hariho gushobozwa hariho gushobozwa shengero ry'Imana. Iyo hatari kuba hariho gushobozwa n'Imana twari kuba tugowe ariko hariho gushobozwa n'Imana. Mu gihe cacu c'urugendo rwo kugenda yaravuze ngo sizobasiga mwenyene ariko nzobarungikira Mpwemu Yera agira gute adushoboza. Hari n'igihe umwana akakunanira amatekinike yose warayagerageje rakunaniye ndaje kugira ngo hariho Imana yo gushoboza kuhodressa no gufasha ujya mwana. Hari Imana yo gushoboza, hari Imana yo kwibira kenge, hari Imana yo guhatwiyo, hari Imana yo shiramo ivyayo, hari Imana yo kora ku mutima wiwe. Naco bimaze kwa mugenda ahantu hose widogera umugabo wawe uko akubaye abantu bose warababariye none umaze kubabarira bakoze iki? Hagarika kubwira abantu ivy'umugabo wawe nuzi imbere y'Imana ubwira Imana ivy'umugabo wawe uvuge ngo Mana umugabo wanje reka nakubwira ikintu kimwe nta kintu kiruhura ko kumenya ko wabwiye umugabo ashoboye gukora. Yesu ashimwe cyane. Ukava mu masengesho ejo twari ngaha samedi mu masengesho urataha uravyumva twasenza amasaha 2 uravyumva urataha ukavuga ngo yes nabimubwiye mbega yishuye oya ariko nabimubwiye juste kubimubarira birazana hopo mu mitima yacu. Haleluya amina. Sinkeneye gucanja kunywa imivinyo kugira ngo nibagire ingorane nshobora kuba ndimo nono nabimubariye. Je suis dans le repos. Hagarika imivinyo. Hagarika vrema. Abakristo mwasubiye kunywa inzoga hagarika inzoga. Muratumara amaza kuko mwerekana yuko inyota mwari mufise kera Yesu atashoboye kuyiheza kandi y'abantu babona muri ko musuguma bahaka kuvuga ko n'Imana mwakurikiye atacishobora gukora kuko namwebwe itabakamije inyota. No, ntitugenda dusubira inyuma ariko tugenda tuja imbere. Tuva mu rugezo rumwe tuja mu rundi rugezo kwa commitment na engagement ku Mana. Ico kizungu kiranshisha vrema. Namwebwe muri hanze mutwumva kenshi nimwe bifata ngo ka 20 gaye mfata. Jese zigituma hageze inzoga kwera inshanshavura. Ako nsomera verse kurikira. Bo jewe inzoga ndazihora ko ari dini ry'abarundi kandi iryo dini rirashisha turakenye. Warubizi hari ivyaha bizimvye Sisiko mumaze kubibona ivyaha bizimvye ukabura kenye apene loye muragwana ariko kuri statut
imivinyo iy'ubwoko, hariho na mishasha ntazi, twe twaracerewe, uravyumva n'ibindi. Ukaraba uwo muntu n'udustatu, ofete na statut ni problème. Hasigaye hariho impwemu mu isi yuko abantu bashaka kwerekana aho bari. Mwe ntimumenya ibanga ry'abapasiteri vraiment. Umuntu yama afise amastatu yaryohewe azungurutse imivinyo ariko ari muri biro vyawe akabari kararira. None ko uriko ushaka gupretanda ngo abantu bamenye kuri heureux canke heureuse igihe uri malheureuse ushitse muri biro. Bimaze iki kutwemeza kunezerewe? Fumurungika verse uvuge ko yakunze abari mu isi, abavyumva bamwize bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Biblia omwe harimo ubuzima, nuza kubisoma arashobora kubagira je no kwiyahura akaronka ubuzima. Haleluya. Ariko uko uravyumva umviriza nama ndabibabarira mwese Imana ibantiriza ubuzima nimwashika imyaka 80 ntimuzoba mukiciyumvira gutyo. Hari ivyimviro vy'iterambere, hari ivyimviro vy'ikizungu, hari ivyimviro vy'ugushuha, hari ivyimviro vy'ugusirimuka. Uko benshi muriko murasirimuka, aho ngena gw'ikintu kimwe ikizungu nawe kizanira amahoro mu mutima wiwe. Nico gituma dukwiye kuzana akayungiro tukamenya ikizungu twakira nico tutakira. Kuko reka abazungu baba bazungu kuko abi bawo barababikiye, ariko mwe ntimukaba abazungu mudafise generation zitatu zitunze zibakurikira. Turacari bakavakure, turacakeneye kubaka Afrika yacu. Hagarika kugenda mu bintu ataco bibamariye kuko mwese muracari batoye. None abantu b'Imana nitutaronka n'abakristo bafise ubwenge, abatizera bo basi tushaye tubareke. Mwe nimutagira n'ubwenge ari mwebwe isi antikristo aracaboshwe ntakora uko ashaka gukora kubera ishengero rikiri mu isi. Ubu hari ibintu bitaraparangana ko mwe mukiri mu isi. None mwebwe nimba mugikonvota isi mugishaka kubaho ubuzima mutabayeho, akwa bon. Kandi je abantu bazarafata utumessage twanje bakadukata bagafasha igice ntibafate byose ivyo navuze, namwebwe muko muranduhisha vraiment. Kuko ucumenga jewe nibi nama ndiko ndavuga. Pourtant ndafise ibindi bintu byinshi muramvuga kandi bibafasha. Ariko muca mubona utuntu mugira murungikira abantu. Si ivy'abandi ni ivyawe. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Turakeneye abantu bari consacré mu bwami bw'Imana. Turakeneye abantu bari circoncis mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Turakeneye abantu bihaye Imana. Turakeneye aba amoureux ba Jésus à la folie. Bamupfiriye bamukunda bamwihebeye. Vyose biratwemerewe ariko siko vyose bidufitiye akamaro. Tout nous est permis mais tout n'est pas utile. Hari ivyo mpeba atari kubera Biblia yambwiye kubiheba, ariko hari ivyo mpeba kubera ndi missionnaire. Turaba passage muri iyi si. Ubuzima bwacu butanga message. Biblia iravuga ngo nimba ukujya inyama kwawe ko tsitaza mugenzi wawe zihebe kugira ngo we ntatsitare kuko aracari faible nigihe we uzi kubire kuriwe bihebe. Hari ivyo duheba tuzi ko tubire kuriwe kugira ngo ntitube skandale kubakiri bato, kugira ngo tubakize nayo bahaguruke, kugira ngo nabone niba bafise ukuntu bo babibona bavyaminiya tubereke ko tutavyaminiya, kuko igihe turiko turabikonsoma tuba turiko tubereka ko natwe tuvyemera hama bikabatuma batabivamwo. Kubera iki ducitse scandale pour les petits. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzotsitaza abo batoya yopfuma bamushirika iziriko kwizosi bakamushira ko ikibuye kiremereye bagaterera mu mazi kugira ngo ntagaruke ntaveyo ahereyo. Sivyo gashengero ry'Imana. Sivyo gashengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwira murashobora kugira umunsi mukuru wanyu, harashobora kuba ikirori, birashobora kuryoha hatarimo champagne. Kandi ndibuka yuko hari imyaka utarushobora kuyigura. Bemwe murazi umupastor ibintu ubona abakristo basirimu kubona bagatera baje inyuma igihe wigeze kubabona bapfukamye bariko barasaba ngo Imana ibagirire neza. Mu gihe c'umugisha wabo akaba ariho batangura kugenda kwimotereza ivyo bari baradashwe kera.
ijya verse ya nyuma sinkundi yo muce mufunga isura. Aha, soma Fisto 13:21. ibe ariyo ibatunganya gose mu ciza cose kugira ngo mukore ivyigomba. Haleluya. Ikorera muri mwebwe ibishimwa mu nyonga zayo ku bwa Yesu Kristo, icubahiro kibicayo ibi bitazoshira. Amen. Haleluya. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre. Niwe adushoboza igikorwa cyose ciza dushobora gukora. Iki kintu ndakirangirije ko ngo mugitahure, Imana niyo dushoboza igikorwa cyose ciza. Niyo idushoboza igikorwa cyose ciza. Nta muntu yo kwishoboza kuko twebwe muri kamere kacu ntituri beza. Bivaye n'ivyadushikiye ntituri beza. Bivaye n'ivyo twahuye navyo hariho ama aspect y'ubuzima bwacu atari meza. Ariko iyo hageze gukora iciza nuhora dushoboza gukora iciza cyose. Niwe atuhanda, niwe atushoboza, niwe adushoboza. Ndangiza rero ndakubwiye ngo umwemerere agushoboze igikorwa cyose ciza nkuko yaguhamagaye. Yesu ashimwe cyane. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. Ako mumbabarire nsubire kuvuga kweri, muhaguruke. Mbega urazigene bibabaje hari abakristo bama baza ngo tubasengere babohoke akaboregwe kuko kabishe. Ama yasohoka muri restaurant agasanga wowe witeretse ibirahuri kandi waramutanze gushika mu rusengero. Urazi yuko hari abakristo batuma abandi bakristo badashaka cyane guhinduka kuko bibaza ko bidakenewe. Ngo twenge iwacu ngo muri life center una probleme. Ya shanda basavye vraiment mureke kuba abantu badutera moins, mucika abantu badutera plus. Haleluya. Kuko ntimushobora kwibaza mubuza benshi kwinjira mu bwami bw'Imana kuko atavyamwa bababonako. Undi yarambwiye ngo pastor ngo Jeff ngo sishobora gukonfront umugore wanje ntanyoye ngo ndamubwiza ukuri. Ndamubwira ngo Mpwemu Yera ni wadushoboza gukora igikorwa cyose ciza. Sinkeneye kuba muri pression kugira mundu umugore wanje canke ndamuhe affection. Sinkeneye kunyegeza culture yanje y'ikirundi ngo ndayivurishe pression yako nanyoye. Ntidukeneye kunywa kugira ngo tube à l'aise. Ntabwo twari happy. Niwe munezero wacu. Niwe munezero wacu. Munezero Yesu adashobora kuguha nta kintu na kimwe kizoguha kuko niwe munezero wacu. Haleluya. Muri ibi ndiko ndavuga hariho bamwe bariko baragwana. Sindiko ndavuga umuntu ariko aragwana no kuva mu kintu kiko kiramunanira. Si wewe nariko ndavuga kuko au moins uriko uragwana. Ariko ndiko mbwira abantu amatara yabo yazimye bagasubira mu bintu atari uko bari baboshwe cyane navyo, ariko kubera affirmation sociale, conformisme, kuba nk'abandi biko bibatera kubaho ubwo buzima. Mu bihagarike mu izina rya Yesu Kristo. Ariko nimba ukiri kuragwana ndashaka uduze ibiganza vyawe dusenge dusabe Mpwemu Yera ico ico cyose wumva kikugoye uno musi muri kino kibanza turangiza mu minota 5 twese dusengera hamwe. Nimba uri umuntu ufise addiction ku kintu kibi, nimba uboshwe n'ikintu ubona kari kibi Imana iri kirakubuza ariko ukaba wumva ugomba kubuzima bwawe bwinjira ahandi hantu, ndashaka dusenge ngo Mana nshoboza pabwa ubushobozi bonshoboza gutambukira mu kucushaka. Reka twese dusengere hamwe amajwi imwe se ndashaka kumva ijwi ry'umuntu wese hano hantu wadresa Imana isengesho ryawe kuri uyu munsi muri kino gitondo uvuga uti Mana nshoboza, Mana nshoboza, Mana nshoboza, Mana
mana warashizeho ubushobozi bwawe buri available, uri disponible Saint Esprit kugira ngo utwekipe, uri disponible Saint Esprit kugira ngo utubere ubushobozi budushoboza gukora ibyo tugomba gukora, kugira ngo dutambukire mu bugombe bwawe. Tu es notre force, tu es notre force, tu es notre force, Esprit de Dieu. Alléluia. Nuze ufate ubuzima bw'umuntu wese yarahana, nuze ufate contrôle y'ishengero ryawe, nuze mana udushoboze mana, nuze udushoboze mana. Haraburi kurahamagarira mana kuvugira imbere y'abantu mana, nuze ubashoboze mana gukira isoni na forme ya timidité yose, na forme ya peur yariyo yose. Harabo mana uri kuraha ama responsabilité mashasha mana, nuze ubakize mana ukutiyemera kuri mu buzima bwabo, gutuma mana yo mu ijuru bariko barajugumira imbere y'ivyo uri kurabahamagarira. Igihe mana wowe wabapositionye ariko ari wowe ugomba kugira ico ukoze mana, turagusenze kuri uyu munsi muri kino gitondo. Ndasengeye ishengero, ndasengeye abantu bawe, ndasengeye abariko baradukurikirana mana yo mu ijuru. Ni wowe udushoboza igikorwa cyose ciza, ni wowe washoboje Sara kuvyara adashobora kuvyara, ni wowe waje ukaba kuri Mariya ukamutera igitutu agasama. Mpwemu Yera uboneka mu buzima bwacu nk'udushoboza, nk'uduserukako, ukadushoboza kuba abatemwa, ukadushoboza gutwara ubwami bwawe, ukadushoboza gutwara ivyawe, ukadushoboza kwerekana ivyawe. Ni wowe udushoboza mana, si inkomezi zacu, si ubukerebutsi bwacu, si ishaka ryacu, si ubwenge bwacu, si ivyo twize, haleluya, si experience yacu, ariko mana yo mu ijuru tugomba kudepanda kuri wewe no kudepanda ku bushobozi bwawe, kugira ngo mana yo mu ijuru abe aribwo buduherekeza muri uru rugendo rwo kugukurikira. Kuko mana muri uru rugendo dufise vyinshi bitugwanya, muri uru rugendo dufise vyinshi bituburabuza, muri uru rugendo dufise vyinshi mana yo mu ijuru biza kwidresa nk'ama obstacle muri marche yacu. Muri uru rugendo mana dufise vyinshi bigwanya abantu b'impwemo, abana b'ubwami bwawe bafise vyinshi bibagwanya. Satani afise uburyo agwanya ubwami bwawe, mu kugwanya ubwami bwawe akagwanya twebwe twakwizeye, kugira ngo ubuzima bwacu butange iyi message itariyo, kugira ngo mu kunanirwa mana binyegeze inkomezi z'Imana yacu. Kuri uyu munsi muri kino gitondo turaje imbere yawe mana, ku bwacu no ku bw'abana bacu, ku bw'igihugu cacu, kubwo mana uturere akarere wadushizemo, ku bwa Afrika mana, turagomba kuduhagurutse nk'imiryango y'abakristo, nk'abagabo n'abagore b'abakristo mana bashize amanga, haleluya, bagiye mu ibanga ryo gukurikira Yesu mana, bakwihaye tugenda dushobozwa na wowe ku ntambuko n'iyindi mana. Hari mission iri ku buzima bwacu yo kuvuga wowe, yo kugushingira intahe, yo kukwerekana mu batakuzi, yo kutakunyegeza, yo kugushingira intahe mu bagenzi bacu, mu batwegereye, mu bo dufise ko influence mana. Tugomba kubaho tutanyegeza ico urico, ari kugira ngo dushobore kuvuga muri bo. Nuko mana wowe ukadushoboza, ugashira ijambo ryawe mu mitima yacu, ukadevelopa ijambo ryawe mu buzima bwacu mana. Ndasengeye umuntu ari hano hantu amazigi hari karananirwa, amazigi mana yo mu ijuru yumva umenga yarihemukiye, kuko abona yananiwe mu kintu atahora asanzwe ananirwamwo. Ndakweretse mana umuntu atariko arasurviva kuri esheke yagize ku buzima bwiwe, ariko aravyifatamo nabi. Ndamusengeye kuri uyu munsi muri kino gitondo ngo akurabe wowe bushobozi bw'Imana, agushire kwa amaso wowe bushobozi bw'Imana. Niwe uzuka dutwikira, niwe uzuka dutwikira, niwe uzuka aramvura amababa yawe hejuru y'ubuzima bwacu, ukadushoboza kuba abagabo n'abagore beza, ukadushoboza kuba abavyeyi beza, ukadushoboza kuba abasore beza, ukadushoboza kuba inkumi nziza, ukadushoboza kuba abakozi beza mu buzima bwacu, ukadushoboza kuba ababanyi beza, ukadushoboza kuba abantu bazima mu miryango yacu. Ishobora kuba ifise ibibazo bimwe bimwe, tugacika abana b'umuco, tugacika ibikoresho vya transformation na changement, kuko arico dushaka ko mana. Nico gituma wadeploye ishaka ryawe hejuru y'ubuzima bwacu, kugira ngo mana udushoboze gutambukira mu gikorwa cyose ciza mana. Ndasenze kuri uyu munsi muri kino gitondo, shoboza umuntu wese mana, shoboza mana kugukorera, shoboza mana ishengero ryawe mana kugendana na wewe, shoboza mana abantu bawe kugendana na wewe, shoboza mana abo twakoranye kuri uyu munsi guhagarara na wewe, kugira ngo dushobore kuba abatemoin, kugira ngo dushobore kuba abatemoin mana. Baduhamagare kuba abatemoin, niyo sense y'ubuzima bwacu, niyo ntumbero y'ubuzima bwacu mana, kukuvuga, kukwerekana. Shoboza umuntu wese ari hano hantu mana, shoboza umuntu wese mana. Ndasenze mana mu buryo buri particulier kuri uwo muntu mana yo mu ijuru yumva adashoboye, yumva ananiwe, yumva yararengewe, yumva ari saturé n'ikibazo ciwe. Ndamusenge mana yo mu ijuru aho hantu hari mana. Ijambo ryawe rivuga ngo urupfu rwa Kristo no kuzuka kwa Kristo bikorera muri twebwe. Ndasenze mana ngo mu gihe asa nk'uri kare experiment bisa n'urupfu, ndasenze mana ngo en même temps mana ashobore ko experimenta mana ukuzuka, kuko nakone gukorera muri twebwe. Ndasenze kuri uyu munsi muri kino gitondo kugira ngo ushike ku muntu wese ari hano hantu, umuhe inkomezi mana. Ndagushimira mana kuko wewe tugufise,
kandi dushobora kukwitega, dushobora kukuraba, dushobora kukwihweza. Dukeneye inkomezi tuzigusaba, dukeneye gushobozwa tubigusaba. Ndagushima ko tutari twenyene, ndagushima ko tutari nyakamwe, ndagushima kuri inshuti yacu, ndagushima kuri inkomezi zacu igihe cyose tunaniwe. Mu izina ryawe Yesu Kristo, abantu b'Imana bavuge ngo amen.